Yesu ashimwe. Igitondo nk'iki rero dufise ijambo rivuga ngo Uhoraho Agutabaye Ninde Yogutabara. Mbariza umugenzi wawe ati Uhoraho Agutabaye Ninde Yogutabara. Uhoraho Agukijije Ninde Yogukiza. Aya majambo turasanga ari umusomyi adufashe gusoma ano majambo kugira ngo dusangire aya majambo. Kuvayo igice ca 15 adusomere ku murongo 31. Haleluya. 15:31. Duhaguruke mu byo Imana yabahaye. Duhaguruke. 14:31. Okay. 14:31. Kuvayo hari ijambo rivuga ngo nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera, bubaha n'umusavyi wiwe Mose. Amen. Reka dusome Yohana igice ca 13 ku murongo wa 34 gushika ku 35. Yohana ubutumwa bwiza bwanditse igitabo ca Yohana igice ca 13 ku murongo wa 34 gushika 35. 13:34 kugeza kuri 35. Ndabaha icagezwe gishasha, nimukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Amen. Kuri iri jambo rivuga ngo Uhoraho Agutabaye Ninde Yogutabara, mufata ivyicaro. Yesu ashimwe. Ashimwe. Aya majambo twatanguriyeho n'amajambo ari mu butumwa bwiza dusoma mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 14 ku murongo 31. Havuga ngo babona ibihambaye Uhoraho yabakoreye ngo batinya Imana. Amen. Baca bubaha umusavyi wayo Mose. Haleluya. Dusomye rero mu gusoma vyagezwe 28 ku murongo wa mbere haravuga ngo nimwagira umwete. Haleluya. Wo kubaha Uhoraho no kwitondera ivyagezwe vyiwe. Amen. Ngo amasezerano azobashikako, ngo Imana izogira gute, izobashira hejuru. Amen. Ibahezagiza imigisha yose. Haleluya. Muri iri jambo rero nashaka twibutsanye ibihimba bitatu byo dufasha kugira ngo tumenye igituma tuguza kugira gute, kumenya no kwizera iyo Mana yonyene ko aresha kudutabara. Ibihe ni bitatu: kahise, na kubu, na kazoza. Mugabo muri kahise niho tumenya ibi. Amen. Reka twibukanye mu byo muri kahise. Wandike itanguriro igice ca mbere ku murongo wa mbere haravuga ngo Uhoraho arema ijuru n'isi. Haleluya. Nukuvuga ni intango y'isi, ni intango y'ivyaremwe vyose, ni intango itwereka ukuntu Imana ariyo yaremye vyose. Mbariza mugenzi wawe ati none kahise uracakibuka canke uba muri kubu gusa? Ngenda kubwira ibihe bidufasha kumenya ingene twitwara mu buzima. Ibihe bidufasha ingene twigenza mu buzima. Ibihe bidufasha ingene abana bacu twobarera. Ibihe bidufasha ingene twubana tugana imigenderanire myiza n'Imana. Amen. Ibihe vyakahise rero bitwibutsa ukuntu ibintu byose vyaremwe. Ninde yabiremye? N'Uhoraho yaremye ijuru n'isi.
dusoma icyo gitabo rero turasanga ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi, mu nyuma tubona ukuntu Imana yaremye umuntu jewe nawe. Urashobora kuvuga ati ubuzima bwanje muri kahise butangura kuri papa canke kuri sokuru. Ekada, burya ubuzima bwa muri kahise buhera kuri Adamu na Eva, umuntu wa mbere Imana yabanje kurema, maze imuzanira umufasha wiwe ari we Eve. Haleluya! Ubu turi mu kwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi muri hano, tuduze ibiganza. Haleluya! Imana yatwibutse iraturema. Igihe rero cya kahise, mwe muyeramishira umwaka uheze, Imana irambwira ngo genda ubabwire abazojabuka muri uyu mwaka, bakajabuka 2021, mbega barafise icibutso, barafise isezerano bazonsezeranira. Ndabaza ikibazo, wewe kurasenga ubwira Imana ngo nigukize canke igutabare, ikujabuka nigukure mu gihe kanaka, igushitse muri iki gihe, wayisezeraniye iki? Hari icyo wayisezeraniye? Canke niba utarayisezeraniye, icibutso ni kihe? Urashaka kuba utarasezeraniye ikintu, mugihe Imana yagushitsa ahantu ukagira icyo usezeranye. Imana irambwira rero ati burya hari batabisabye. Ndabeje, hari baba muri kubu kandi bakibaza muri kubu rero ngo azobaho ibihe byose muri kazoza. Ngenda kubwire kahise kiwawe gategura kubu kandi gategwa n'akazoza. Imana yo mu ijuru idufashe. Kahise kawe tugahere kure rero. Muri kino gihe urashaka kuvuga uti by'ukuri kahise je naco kangize, kahise kakigugize. Hari ibibazo uri kuhura navyo, hari ingwano uri kurahura nayo utazi aho yavuye, hari imivumo uri kubamwo, hari imivumo abana bawe ko barabamwo utazi aho yavuye, ariko yavuye muri kahise. Imana yo mu ijuru itubabarira. Iri jambo rero rije kutwibutsa ngo babonye ibihambaye Uhoraho yabakoreye. Mwene data, mbega wowe ubona ivyo Uhoraho yagukoreye cyangwa ubona ivyo Uhoraho yagukoreye kera? Ivyo yagukoreye kera rero muri kino gihe wagiriwe ubuntu ko ushaka kubiri kuravyibuka, abandi baravyibagiye. Imana irambwira ati ngiye kuzana ikiza gihonya corona. Benshi bavuga ngo corona ngo n'umuntu yayizanye. Ngenda kubwira muze kudusomera Kuvayo igice c'indwi gushika ku gice ca 14. Muraza kuhasoma mubona ukuboko kuhoraho nivyo kurahezagira, kurakinga, ariko kuronga kagira gute? Kugakubita, kukica, kukazana ibiza, kukazana ibibi vyose Uhoraho agambire gukora abantu Imana. None bene data, ntuwo buri muri abo bibagiye vyakahise, bibagiye ivy'Imana yabakoreye muri kahise. Uyu munsi ntushaka kuri muri bene data batigeze basaba kujabuka 2022, ariko kubw'ubuntu gusa bw'Imana, kubw'imbabazi zayo nyinshi ngo zamyeho, ukaba warashoboye kujabuka. None uyu munsi wifatiye ingingo yihe? Uyu munsi wifatiye ingingo yo guhinduka cyangwa wifatiye ingingo yo kuguma muri hahandi nyene udahindutse, wibera muri kubu, wibera muri present, ukisanga mu gatondo uri hahandi nyene vya vyumviro ni vya bindi, za ngeso ni za zindi. Imana mu ijuru irababara. Cyo girambira ati genda ubabwire ninde yaremye ijuru n'isi. Ikibazo ca mbere candike, ninde yaremye ijuru n'isi? Uzokwa mucibuka imisi yose ukibwira abana bawe uti ninde yaremye ijuru n'isi? Ninde aganza isi? Ngo Imana ngo imaze ngo gushiraho isi ishaho n'ijuru, gushivuga ngo habeho umuco kubw'ijambo. Ninde aganza? Ninde aganza umuco? Ninde aganza ijoro? Si vy'Imana yakoze? Si Imana yamye umuco ngo uganze umurango, iremi ukwezi kuganze ijoro? Si Imana yabikoze? Uyu mwanya wavyibagiye. Kubera iki abantu bibagira ningoga cyane? Abantu baribagira. Ninde yashizeho ivyagezwe? Si Imana yashizeho ibihe vyagezwe. Murabizi turabisoma naho nyene muze kuhasoma, ni Kuvayo igice ca 20.
haravuga ngo Imana iha Mose ku musozi Sinayi ivyagezwe imu ibisate bibiri ari nde yavyanditseko Uhoraho nyene yavyanditseko iramuha constitution kugendera ko abana b'abantu ivyo tugendera ku ijoro n'umurango ntimwabihawe ariko ivyo rero mwaravyibagiye kuko vyabaye kahise k'indengagihe ivyo twavyize mu ishuri kandi waravyibagiye ibihe nibihe hariho kahise hariho kubu na kazoza mugabo muri kahise hariho kahise k'indengagihe nawe uravuga uti byaraheze ivyo uri kuvuga marese nivyo mu Ancien Testament nitunavyibuka je n'igitabo ca Ancien Testament nta nico mfise je ngira Nouveau Testament gusa ngire ndakubwira Imana ibwira Mose ngo genda umubwire Farao ngo ngire niyerekanishe ukubaho kwanje ko nduhoraho haleluya namyeho kandi ngirenze kandi vyukuri Imana yabikoze yavuze ngo nzokwiyerekanisha ukuboko kwanje gukomeye Mose azomenya ko nduhoraho koko ko ndiwe wagenda umbwira ngo nuhoraho ndiho yakuntumyeko bene data kahise niko kavuga amen ariko twe twaravyibagiwe je nanje yigenda vyibagira cyo tuma rero nje kugira ngo jewe nawe duswe twibutsanye ibihe none ubu tugeze mu bihe bihe ico gihe Imana ivuga ngo ugiye kuzana ikiza wamenga ni inkuru bavuga ngo here mu Bushinwa nivyo koko niyo abantu bafise umwanda ati no Bushinwa ko adafise umwanda dukoresha ivyabo vyose bateye imbe ni puissance du monde ikomeye none niba ariyo ngwara iterwa n'umwanda yari guhera muri Afrika ngenda kubwire bene data benshi baravyemeje ko covid izogira gute izoherera mu Bushinwa canke bayizane muri Afrika bavuga ngo ni flako yatobotse ngo mazi ngo utobokera muri Chine batarayishikana muri Afrika kugira itumare sivyo ngenda kubwire mwene data niba rero ibihe waravyibagiye utacibuka ibihe ko bifise impact kuri wewe ngenda kubwire iyo turiko turaja naho ntahuze kuko umuntu aba muri present ntazi kwejo ahazobari ngenda kubwira uyu munsi ushaka gutandukana natwe kandi ubona vy'ukuri wari hano wari ufise imigambi yejo yo gukora ibikorwa vyinshi vyo gukora mugabo ko utigeze utegura kazoza kiwawe mbe kazoza kacu nakaha si mu bwami bw'ijuru mbega ubwami bw'ijuru urashaka kubwiyumvira ukuntu bumeze utarabona n'ubwami bwo mu isi ukuntu bumeze urashaka kumenya umwami wo mu ijuru utazi no mu Burundi ukuntu asa urashaka kumenya Mose umurongozi w'Abisirayeli ukamenya nibira tukamusoma kwera ariko utazi na nyumba kumi wiwawe na musanteri utamuzi mère de la ville nturamubona aba mama ntibakunda kuraba televiziyo uzuvuza ngo mbega ujya ninde bagashaka gutwenga ati ujya nawuzi tika nawe narinzi ni mère de la ville nutazi mère de la ville wo mu gisagara ca Bujumbura uzomya mère de la ville wo mwijuru igisagara uzoba urimo uzomumenya Imana yo mwijuru tubabarira ko twasizwe n'ibihe biriko biradusiga cyane twaguma hahandi nyene icatumye rero Mose Imana ivuga ati genda umbwire ngo ndiho yakuntumyeho kwari uko vy'ukuri Farao yari yaribagiye ko habayeho n'abandi bami yari yavyibagiye burya ubutegetsi reka ndababwira ikintu ibwami n'ubwami bwo mu isi basha burakwibagiza ubukene kwe Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo uyu mukenyezi aramutswe kuko igihe cyo kurambwa kiba kigeze haleluya ngo aja mu mubabaro ushaka kuri guca mu mubabaro wewe ariko cyari igihe cyawe cyo kuramuka kugira uzubone vyiza haleluya uyu mubabaro nubona umenga nuzokwama mu bihe vyose kuko umwami ntavuka ari umwami ngo arinda apfa ari umwami ibihe bihibindi bene data uyu musi ahuri si uzokwama amen kandi ahuri si uzoburi kandeje Imana yo mwijuru idushoboze kumenya ibihe maze Imana rero yari yabonye ko Farao yibagiye yamaze kurengwa umurengo wari umurembeje kuko ibwami vy'ukuri hari vyose
hari imivinyu, inzoga z'ubwoko bwose, hari indya z'ubwoko bwose, urarya udashoboye kwigerera. za ndya zari nziza, vya binyobwa bwa byari vyiza bigutera ingwara, sivyo gahemwe? Hanyuma bikaguhindura n'ingene uvuga, hama bigatuma wishira hejuru, ugaca wumva rero urengera ihanga Imana yaguhaye kurongora. Ba mama, ba papa, Imana yatugarukanye ngo ibuka yo mwaje muva, mwibuka yuko Uhoraho atabatabara, nta mwana w'umuntu yari kugutabara, n'umwami ntiyogutabaye. Oya, maze Imana yabwira Mose ati genda umubwire rero ariko ubwoko bwanje. Twasomye ku 31, burya siho haherera ibihambaye Uhoraho rero yakoze. Ngenda umubwire bene data, ni muri kahise, nawe tango yumvira ivyo Uhoraho yakoze muri kahise kiwawe, bigushoboze kwama wizigiye ku Uhoraho nibi uri kucamwo. Haleluya! Ubona ko bihambaye, ubona ko udashaka kubiva imbere, Uhoraho yiteguye kugucira inzira. Haleluya! Ntuzokongera kwibuka umubabaro ukundi, kuko mama ageze mu bihe vyo kuramukwa arababara cyane. Yuzura ibise, akumva umuri wose uri kurasha, akumva amaborogo umuri wose ari karababara, amaso akumva arababara, umutwe ukababara, amaboko akababara, indi kababara, amaguru akumva ari karasha. Ngo ariko iyo mwana amaze kuvuka, haleluya, ngo umwana amaze kuvuka muvye yibagira. Haleluya! Mibabaro yiwe niko havuga. Bene data, Uhoraho abibutse kandi musenge ijoro n'umurango, bwira umwami abibutse ibihe vyakera, ingene yabatabaye, ingene bakuye mu minwe y'abanyegiputa. Nivyo bise bakuye mu minwe y'abanyegiputa. Uhoraho abakura mu bihe vyari bigoye vy'amaborogo. Sinzi ko muvyibuka, reka tuvyibutsanye. Abisirayeli bashitse muri Egiputa bakoresheje ibikorwa vy'inkomezi. Ushaka kuba uri kuracishwamo nawe, ukumva uri esclave ahantu, ukumva urasuzugwa ahantu, ukumva urahaswe. Bakoresha ibikorwa vyo kubaza amabuye kugira bayubakemo imva z'abantu. Ibaza amabuye ashobora kubasumba iyi podium, bakavuga ati abashinga ntaye mwese muve mu miryango, mwese mufise kubomo rujya musozi muheze, hanyuma mubaka ayo mabuye neza kubira ibicapo tubahaye. Izi ngoro nimwe muzozubaka, iyi ngoro y'umwami nimwe muzoyubaka. Bagahera mu gatondo bamena amabuye. Iyo myaka yose babayeho, babaye mu buja, bamena amabuye basanze utayamenye yo baguhaye, ugakubitwa. Hanyuma maze gukubitwa kwa kunanirwa, hari gihe wacufira kuri iryo buye, bashafata ibuye bakariguhamba hejuru, bakarigushirako ugahambwa munsi. Bene data, hari amarira n'amaborogo, habaye abapfakazi benshi, haba imfuvyi nyinshi, haba ubukene bwinshi. Bama barikorera mu miryango, baza kukubwira ati naka yapfuye, nawe yapfuye, uyu nawe vyageze nawe yapfuye. Bene data, ivyo bihe Imana yaretse bikabako. Bwira mwene data ati niba Imana yaretse bikababako, wewe iyo Mana niyo yogutinya. Niba yaretse abisirayeli Imana yari yarahamagaye, ibafise ko umugambi ukomeye, ikaka ivyo bintu bikababako, hari kubera iki? Ngo nuko abisirayeli bari bamugoreye gukora ibibi, bari barenze ivyagezwe vy'Imana. Dusomye mu Kuvayo igice ca 6 haravuga ngo ehe ndabahaye ivyagezwe vyanje. Icambere, mukundisha Imana imitima yanyu yose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. Mwene data, baza mugenzi wa tugo rukundo rutweho ruriho, ubwo rukundo ruriho, muracakunda Imana. Imana irambye ati genda ubabwire rero ico kiza kiraza, ico kiza kiraza, kuko basa n'intama, bambaye nk'intama zero by'ukuri, barashajije amakanzu manini kandi meza cyane maremare yera, ariko ku mitima yabo bameze nk'imabingira, bameze nk'imva, buzuye inzigo, buzuye ubusambanyi, buzuye ubusuma, buzuye ibi byose umwana w'umuntu ashaka kwimvira gukora. Kubera iki? Kubera bari bagiye kahise, bari bagiye amabwirizwa Imana yabahaye gukurikiza. Yesu yaravuze ngo sinaje gukura amabwirizwa y'Imana,
hamwe ya Mose yabazanira, ariko naje kuyashitsa. Amen. Nukuvuga ko amabwirizwa yose rero ahurikiye mu ijambo rimwe gusa, mukundane, nico cagezwe Imana yaduhaye. Kuko Imana yabonye yuko niba abanyiseri bari bagiye vy'ukuri vy'Imana yabwiye ati muzonkunde n'imitima yanyu yose, Imana ikabona ko bavyibagiye, byagenze gute? Imana yavuze ati baseka tuvyabreje, niba base kukumvira wewe bahamagaye duhure ku musozi. Haleluya. Uyu munsi nivyo pastor yavuze ati dimanche turasenga kweri tukuzura, pastor bazoza kweri baririmbe hano, mu mitima yabo uzumigwa, mwijoro uzosinzira Imana iguhishurira ivyo barimwo. Uzovuga ati niba abandi bariko bararirimba ishengero rikuzuzwa, niba abandi bariko bararirimba abadayimoni bagahunga, erega sibo, ni mwe mu Imana ikorera muri bo. Haleluya. Nuko ko Imana gukorera muri bo. Ariko ngenda kubwira ibihe turimwo, niwibaze ngo ni vyakuba vyatanguye kera muri kahise, kandi ibyo tuko turaca muri kino gihe ni consequence canke ni inkurikizi ivya kahise. None ndakwinginze mwene data rero, Imana niho acimbwira ati nta rukundo bagifise bakinkunda, bamvugisha akanwa gusa ariko mitima yabiri kure yanje. Urashaka kuri kuririmba kugira vy'ukuri wumve kunezerewe, uri kurushakisha ubwiza bw'Imana, kandi koko nivyo, kandi ukumva kunezerewe mugumaze gusoka mu rujya muryango ugatangwa ku buzima bushasha. Wari ngaho urumva uremye unezerewe, Satani akaba yagusamye. Kubera iki? Ugukunda Imana ni kuri muri wewe. Maze ni Imana yashibwira Mose ati rero bano bantu ngira ikintu bitarapera arordre, niba mwebwe mwagomere gukora ibibi, none iri hanga murimwo vy'ukuri muzokwama murira muboroga. Ngenda babwira ikintu, iyo umuntu ari kerera boroga bane data, nta kwizera Imana kwa muri we. Iyo ushonje bashuri abana bashonje bagusonzanye uraja mu mpwemu, umufuko uri vide uraja mu mpwemu. Bari mu biki? Bariko barahatwa ibikorwa vy'umukazo, bariko bararira, baba mu kiriyo, abakenyezi baje gutora abagabo babo bakomeretse bavunaguritse, babasomoza amazi bariko bararira, abana imfuvyi ziriko zirara zishonje baririra Uhoraho, bavuga ati Imana dutabare, koko waratwibagiye, tubabarire ivyo gukora ivyaha vy'ukuri Imana n'ukuri tubabarire. Nibaze ko jewe nawe ari vyo turimo muri kino gihe, nibaze ko bitaherera ngaha mu gutamba, ariko biherera muhira two turiherera dusaba Imana ngo itabare igihugu cyacu cy'u Burundi, Imana itabare isi, Imana itabare Ukraine n'Uburusiya. Sivyo? Sivyo se? Biherera hano mu gutamba none. Oya. Muri Israel rero habonetse abariko baratamba, mugabo nibatamba n'umunezero gusa, baca bagenda kugira gute? Kuririra Imana, ngo maze Imana irabumvira mwijuru. Haleluya. Ikitegura umugambi wo kubakura muri ico gihugu, kubakura mu buja, kubakura mu marira, mu maborogo n'ibibazo bitandukanye, harimo ivyago, harimo amapeste, pandemi. Je nibaza ko harimo ibimugu, kuribwa n'ibikoko bitandukanye, ibikere vy'Imana yari yabateje. Mbe murabitse ko Imana yabateje ibikere? Imana ibateza ibikere, ibikere bishika ibwami mu mashuka, ibateza ibibugu, amazi ahinduka iki? Amaraso. Imibu itangwa kubatondako, baguma bikubitwa n'umuntu afise umubu aguma yikubita umubu ahantu hose, wofubona n'umubu ibaza igikere mu muzu kiduga wiyama giswa kaduga. Muri Nile Imana iravuga ati rero Nile duga n'ibikere n'ingoga. Aba n'abantu bamugwe gukora ibibi, n'umwami yibagiye aho yavuye, yibagiye ko hari abandi. Ngenda kubwira ushaka kuri gukora ibibi, ariko bigeze n'umwami nagakora ibindi bibi navyo, Imana irushiriza kubara cyane. Iyo umwami atagifise ikigongwe, iyo umwami atakibabaye bene gihugu, iyo umwami umuvyeyi atakinezerewe abana biwe, iyo umuvyeyi yataye umukenyezi wiwe agatabana biwe, nivyo turimo. Bavuze ngo mu gisagara ama divorce ageze ku 500. Imana yabaye cyane mu mutima, iravuga ati niba bimeze uku
ni bande botakambira Uhoraho Imana ikumva iri mu ijuru igahindura ibintu. Imana mu ijuru tubabarira. Maze bararira baraboroga. Mose aragenda kwa Farawo ati burya Imana ivuze rero reka ubwoko bwayo bugende. Yumvise ukura ko no gutakamba kwabo. Imana igira gute? Iravuga ngo ngiye gukomanaza umutima wa Farawo. Ntazobemerera mugatabonye ukuboko kwanje gukomeye. Haleluya. Kubera yarasuzuguye cyane abantu. Yarasuzuguye cyane abantu bamukorera ko ramwubakira. Nivyo turiko tubamo muri kino gihe. Societe ashaka gutera imbere kubera abantu. Amen. Ariko societe amara kunguka. Nyene societe agatanga gucunaguza nabi abakozi. Agatangwa kubakorera ikibi. Agatangura kubirukana nabi. Ngire ndakubwira. Uwo muntu wirukanye uyu munsi afise ishusho y'Imana. Afise impwemu y'Imana. Aho ubona menga ni hari ku irembo ry'umwami hariya si hazoguma. Haleluya. Faro ntiyashaka kwibaza yuko abaheburayo bova muri Egiputa badapfuye bose, kuko ariyo misiyo yiwe ko ari kugira ngo abavyeyi bose bibaruka abahungu babice mu majambo make umuryango ugire gute uherengetere wose uhone. Mwene data ntivyagarukiraho. Ngenda kwibuka ivyo vyari bihe. None ivyo bihe ntaco bikwibuza. 2020 Covid ntiyaje. Nta bantu yamaze. None yahereye mu Bushinwa. Ntiyashitse isi yose. Hanyuma nari yateje ikisi yose. Iciteze iki? Pandemi. Irahinduka ntiyaba ingwara isanzwe yo gukaraba. Icika pandemi yica abantu umwanya muto. Bandika ngo 24 ngo mu masaha 28 gusa hamaze gupfa ibihumbi 6 aha muri iki gihugu. Ngo hano hamaze gupfa ibihumbi 4. Ngo hano hamaze gupfa bene data. Je nawe twari. None ntihari ejo bundi. Kari kahise kahe kimitakivi. None kimitakivi none. None sirane pasi. None ndabaza ikibazo. Ubu rero vyase ko wibuka kahise kimitakivi kubera na kahise kindenga gihora kibagiye. Ubu nawe bagiye ivyarane pasi. Imana mu ijuru itubabarira. None niba wagiye ivya kahise kimitakivi vyarane pasi. Ubu ivya 4 du matin wavyibutse. Ivya sambiri wavyibutse. Ivya 3 wavyibutse ivyabaye. Umwana w'umuntu rero yibagira n'ingoga. Imana irambye ati genda babwire bagaruke ku isoko. Basubire bahokonese uganza ninde. Basubire bahokonese ubaremye ninde. Kandi akibafise ku bushobozi. Haleluya. Genda ubwire abagabo basuye bisubireko. Abagabo bari kwaririza abakenyezi babo. Imana avuze ati ngiye kubahana nihanukiriye. Ariko abana bari kubararira. Bari mu barabara baruzuye atari ko babuza abavyeyi. Mugari ko abagabo bataye ingo batemiryango abana barayere bacika imfuvyi. Abana bari musi biraro bariko batwagwa n'amazi. Imvura iguye abavyeyi barasenga barati babana banje sinzi yo bageze. Bashaka ari kuri nahangwa ateya ntitwabonye ku nahangwa twabonye ku uruzi rwa Mutimbuzi kuko aravuye ku ishuri. Ngenda babwire Imana iteguye guhana. Ushobora kuba ari bagivyarane pasi ariko ivyubu byo ntuzovyibagira. Ivyubu navyo nibi ni ngwano ikene uburusi. Urashaka kwibaza ati mbega izoherera uzibaza ngo uzohera muri Ukraine. Umwana w'umuntu yibagira n'ingoga. Covid ari mu Bushinwa wibaza ngo uri kure. Imana yavuga ati zana abana banyu vyihuta bafata indege banyaruke. Hariho nabibwiye nti Imana yavuze abana bacu bave banyaruke bazi. Ngenda babwira ikintu. Muri Israeli maze kubateza umwiza muri Egiputa abari Gosheni harabona. Haleluya. Urashaka kubona Uburundi ari buto mugange ndakubwire aha turi Gosheni. Haleluya. Turi Gosheni. Ngo umuzimagiza Imana yavuga ati ubure ni habe umuzimagiza hasha umuzimagiza muri Egiputa hose umuzimagiza. Ngo ari Gosheni ari nabo bakabona ari murango baguma baja gusuma baja gusenga baja gusuma baja gusenga baja gusuma. Haleluya. Abandi bugaranywe kuko ni habona.
baravuze ngo u Rwanda n'Uburundi biravukana, bivukana hehe? Ntimwabonye ko tutavukana? Bamwe bari bugaranywe, i Rwanda hari hugaye, ata modoka irengana, nta moto irengana, ariko twe ku mupaka hajya wa Kayanza imoto zigenda zisirikira, ikabarore bimeze neza, hose bimeze neza, mu Kirundo bimeze neza. Haleluya! Kubera ukuboko kw'Imana gukomeye kwari hejuru ya Goshen. Haleluya! Je nawe rero kuba vy'ukuri twarajabutse Yorodani ya 2020 na 2021, tugiye kure tukajabuka 2015 hari abapfuye, tugiye tukajabuka 72 93 98 tukajabuka sanga uracariho wewe, ariko waravyibagiye. Imana itubabarire, uri mu gahimbo. Genda kubwire rero bashinga ntaye bakenyezi muve mu gahimbo, mwibuke kahise. Nta wundi muntu yabatabaye atari Uhoraho. Umwami ntiyashobora kubatabara ko nawe ntiyari yitabaye. Ndibuka bavuga ngo mu Faransa ko Covid naho yahashitse, twavuga ngo n'umujene vraiment ngo afise amaraso ashushe, ariko ntivyatevye kwavuga ngo confine tout le monde, bugarane bose nawe aragize ubwati ugara. Ariko mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera iki twashize Imana yacu imbere. Haleluya! Haleluya! Ivyo waravyibagiye. Macron ntawe yatabaye, Joe Biden ntawe yatabaye, oya Trump yagiye ntawe yatabaye. Hora yatabaye, watabawe nande? Sura Agutabaye. Cyari ikibazo cyo gukaraba, oya. Cyari ikibazo cyo kubura imwemu, cyari ikibazo cy'asima, kwava ngo buri mwemu, oya. N'Uhoraho yadutabara. Imana yongeye kubaza ati nindaganza, twagatuka ivya bibazo vyacu, nindaganza. Ninde yaremye ijuru n'isi? Ninde atanga ivyagezwe? Mwene data, ninde atanga ivyagezwe? Genda ubabaze, ninde atanga ivyagezwe? Si jewe. Genda ubwire Farawo rero ati rekura abo bantu. Farawo aca kukomanaza umutima. Imana yashaka kugira iki? Imana yashaka n'abanyamare bari yizigiye umwami basohora ivyabo vyose, inkoho zose zishoboka. Hari amavaccine atasohotse gahemwe, harasohotse amavaccine imwe zibiri zitatu, ibigwanishwa byose bari bafise, imiti myinshi badukuraniriza batuzanira. Yo mu Burundi atizari imikaritusi nayo irashoboye. Haleluya! None finalma hakoze iki? Hakoze imikaritusi. Haleluya! Imana yavuze ati amen, ati reka shaje nta mahera bafise kugura iyo miti, nimwirase hariya mu Bugarama muzana imikaritusi, kubera ukuboko k'Uhoraho komeye kwari Goshen. Uhoraho atatabaye, atagutabaye, nta muntu ashaka gutabara. Imana yo mwijuru, Mose ashitse aravuga ati Imana none ko yasi, atirindira gato. Imana ikivuga ati rero ngenda bashika imeto cyanyuma. Umwana w'umuntu kuva kera yagomere gukora ibibi, n'ukuni Nowa niko vyagenze, ntimubizi none. Imana yavuga ati icokiza umutima wanje nuko abantu bo kwisi naremye no bakuraho bose. Ariko uyu munsi usanga umuntu avuga ngo ndababajwe cyane na mukadata, ndabajwe cyane n'umugabo urugo ndaruvuyemo. Ba mama ntimuveyo, ntimuve mu rugo. Niko vyamye, umuntu yamye agomerwa gukora ikibi. Nimuveyo, gumayo uko kuhora kuzoguma kugize gute, kugukingiye. Haleluya! Buzoguma buca ahandi bwije, bwongere kandi buce. Bapapa guma mu rugo. Uwo mukenyezi uvuga ngo arakugoragira gute, niko bimeze, niko vyamye. Abantu bagomere gukora ibibi. Amen. Gumayo. Haleluya!
ariko amarira warize uzoyahozwa. Haleluya, haleluya. Genda mubabwire bagaruke, genda muzina bajye bakenyezi banyu bagiye, genda musure n'abagabo banyu mwataye, bajene muri ko murayerera mwibarabara, garuka mu muryango. Uhoraho arumva isukurira kwanyu, ariko arakubita, ariko arahana. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo nzobahana bakiri ku isi. Kandi vy'ukuri gushika isaha mwe mu Imana yavuga ngo vy'ukuri bagomba gukora ibi bariko barabikora, barahanywe, ingero baramaze kuyironka. Ntashaka kubikubwira ko Imana yamukubise, ariko Imana yamuhushuye. Umwami Nebukadineza muzi ukuntu vyagenze gute? Umwami Nebukadineza rero Imana imugirira akantu, yishize hejuru nk'uko kwa Farawo, arikakamisha, aravuga ati umunwa je niyubakiye, nariyubakiye Etats-Unis, ndariyubakiye Paris, ndiyubakira umugwa jewe atoya ibigigomana vyose ushire hajya vyose, ibikombe n'ivy'iwanje, ivyubaro vyanje byose n'ivy'iwanje, byose n'ivy'iwanje. Ngenda babwire bene dara, Imana iravuga ati rero wewe ndabona urengeye vyose, rero wishize hejuru. Imana igira gute? Imusohora mu kirimba, imujana mu ishamba, aja kurisha nk'inka, aja kurisha nk'impene, atangura kuza. Igihano ciwe yarakibonye, kandi abanyagihugu ntibigeze babimenya. Mwazi ko atigeze babimenya. Iyi Imana igiye guhana rero ntibikeneye kubishira kuri televiziyo no kuri rezo soso. Umunsi ibikere byari bwami kwa Farawo, nta wamubonye umwami ibikere biko biramwinjiramo. Mose yarabibonye, acamagwa ati Mose nyaruka. Ibi ntibishoboka, mu gitanda ibikere, mu panaro zanje ibikere, muri garderobe ibikere, mu masahani ibikere. Murano ukuntu bishisha ibikere. Imana ibikure mu nzu ya, ndakwingize Mose, nimugende muje gusenga Imana yo, muje kwitangira ibimazi. Nukuri nayo mabuye nimuve kuri iyo misozi, ndabemerere bareke n'ivyo mfuvi z'abapfakazi, ngende batekerera ibintu muzojya, mugende gukorera iyo Mana yanyu. Ibikere birashisha, biratunanije, abana ntibasinzira, ibikere bibaja mu matwi, imibi binjiramwo hose ibikere. Kubera iki? Uko kwimana kwa kwajogira gute? Guhana. Muzingo Imana iroroshe, n'inyembabazi nivyo, ariko iteye ubwoba. Ngenda kwibutse rero niba waravyibagiye, Imana iteye ubwoba. Ngenda kubwire ko Imana iteye ubwoba. Tuko turayihimbaza, tuyitaza, dutamba, wogira biroroshe. Imana idufashe. Abakozi b'Imana barayimenyereye. Imana yamwe ugenda ubwira abakozi b'Imana buzuye amacakubiri, ngo genda ubabwire barase gushingira abana babo ko badasangiye idini, bagafata abana n'abahungu babo bakabashira kuwo muri eglise ku nguvu. Niwe uzotwara uyu nyene. Umuhungu avuga ati je uwo si wo nkunda papa, je nkunda uwahariye muri ryashengero. Ati nta mariage nzogukorera, nta n'inkwano nzoguterera, nta n'ikazifana nzo, kandi ugo rubanza rwawe sinzoruzamo. Umwana gatuntura mu mutima, ariko kuko Imana yaravuze kibuza gutegereza kuba. Haleluya! Ico yashinze nico nyene. Dusomye icete Paulo yandikiye abanyefesi igice cya 5 ku murongo wa 27. Muhasome igice cya 5. Umukenyezi atazi iryo jambo, umushinga naye atazi iryo jambo, rifate ku mutwe. Icete Paulo yandikiye abanyefesi igice cya 5 ku murongo wa 27. Haravuga ngo bakenyezi mwubaha abashinga ntahe banyu, mububahirize, sivyo? Mubakunde, mubanezerererwe. Amen. Namwe bashinga ntahe bagabo, nimukunda abakenyezi banyu nkuko twikunda, nkuko mugira gute? Mwikunda. Mbariza mugeze ati uramukunda ujye mugabo wawe, ujya mukenyezi uramukunda nkuko wikunda wewe. Nkuko wikunda rero ako kantu karagoye. Mbwira mugeze karagoye ako. Ndamukunda mugabo kuri konte ntakorako, ndamukunda mugabo kunzu ntakorako, ndamukunda mugabo rijya modoka yanje niyo yigenderamo, ndamukunda
rero urabibona ijya ngodo yanje oya ntiyokora ko vrema nca ntangwa kuvunjira mu ngodo kubera abantu bagize gutse baribagiye iryo jambo. Musi haramanuka havuga ngo kuko mubakunde nkuko Kristo akunda iki ishengero yarigize gutse yarikunze aragigura. Kwigura no kuvuga iki? Ntiyatanze ingodo, ntiyatanze inzu, ntiyatanze konti. Yesu yatanze iki? Amaraso. Yatanze iki? Amaraso. Uyu mwanya wibagira ukunda Imana igukunda. Uyu mwanya wavyibagiye. Ego kahise nukuri kindengagiye wokibagira. Ukibagira amaraso yasesetse y'uvyukuri yo yabise y'abaheburayo yasesetse wo yibagira nivyo ko nta mwene wanyu yararimo. Nta na tate nta na grande oya nta na grand-père yararimo nta na tante yararimo woyibagira koko nivyo ngenda kubwira. Ariko Imana yabwiye Yosuwa ati Yosuwa kugira ntimuzovyibagirwe. Imana imaze kubajabukana ikagitukura. Haleluya. Bigenze gute? Cari kimenyetso cyanyu Imana igira ikore. Kwari ukwica imfura zose z'abana muri Egiputa. Mwene data ushaka kwibuka ivyagezwe, ushaka kwibuka uwo murongo ko uzokunda umugore wa nkuko wikunda. Bigenze gute? Bigenze gute? Ushaka Imana ironderera ikimazi. Urashaka ironderera ikimazi kuzova usanga ikirondeye iwawe nyene. Imana irambwa ngo genda ubabwire. Nimuzorama. Nimuzoshikama vy'ukuri nimutizera. Nimutizera iyo Mana ko ari nyabushobozi ngo muyikundishe imitima yanyu yose mukundane. Haleluya. Nimutakundana kuko urukundo ngo rugira gute? Rufuka ibyaha byinshi. Urukundo rufuka ibyaha byinshi. Mushinga ntayakunda umugore wawe kuko ibyaha tubikora misi yose. Ariko urukundo rugira gute? Rurafuka ivyo vyaha byose bikibagirwa. Kubera iki Imana yibutse urukundo yadukunze igira gute? Itanga umwanya w'ikinege ngo umwizera wose ntazagire gute? Ntazapfe rubi ngo ariko ahabwe iki? Ubugingo budashira. Ubugingo budashira mwene data ubwawe n'uyu munsi. Haleluya. Niyo tuzovuga ivy'ubugingo budashira n'ubwo uyu munsi utabubayemo. Banza mubana amahoro neza n'umushinga naye wawe. Sibwo bugingo. Ushaka uje mu bwami bw'ijuru utabanje kugira iwawe bwami. Utamugize umwami kazi ngaha mwisi ushaka aza umwami kazi wahe. Umugabo utamugize umwami nawe ushaka aza umwami wahe. Wo mwijuru. Ntabaho n'umwami umwe. None hitamo uyu munsi. Hitamo mukundane neza. Nkuko mugira gute? Mwikunda. Umukenyezi yikunda. Arazi uko bambara neza. Wambika umushinga ntahe wawe. Umwana wo mwambike neza. Umugabo yikunda arazi uko guza kuyambika ambika umukenyezi wawe neza. Mukunde. Muhereze irya ngodo na watoreko. Murebere irya konti yawe na wakoreko. Irya fanta mugurire. Abakizwa mwe na gafana kandi kazimvye. Mugabo mukenyezi akishwa n'umumo w'ifana, akishwa n'umumo w'amata. Nawo nguri kuraja hehe ngo mwijuru. Ngacu utamba ngango tuzoririmba nde? Hoza. Wewe uzoburiyo. Uzoburiyo. Imana itubabarire. Imana ibwira Mose. Timose yanse mugabo yavuze Mana yuko agira barekure kubera ibikere biramurembeje. Twavuganye mbona nkubone ndabona ivyo bikere kuntu bipanze. Majambo make Mose yarahagaze normal. Mugabo umwami giyamamagara ngo hano yagumagira ibikere bikoroka mw'ipantaro. Ati nukuri ndabaretse mugende biramaze. Bwira iyo Mana, bwira Uhoraho yo nabirekure yo nibigende. Yigira uko agasanga kiruri mu mutwe agagikura ati nkurirako ndagusavye. Ushaka bicangane ubone kwemera Imana. Bishaka bicangane kugira ubone gutakambira Imana. Ushaka wisange mu bitaro ubone kubwa ngo ni munsenge ubone kwatura.
ubone gukunda uwiwawe ushaka iki? Imana bati mushaka iki? Covid ntimwayibonye? Mwabonye vyoroshe? Abandi ntibabugaranye, mwabonye vyoroshe? None ubu muri kubu rero tuniho turi. Mose acagira gutse ati Mana nukuri haceka kwa Uhoraho, Mana ndakwinginze Mana, uhasomye 12 ati Mana ndakwinginze bakiza ibikere birabamaze, je honye n'umwami twamaranye umwanya, niko batabivuze neza. Yaguma agira ngo ibikere avyica yica kimwe, ibindi bikaba biruzuye mwisahani, tunukuri Imana bagirira ikigongwe. Imana ati nivyo, ejo nkaya mango bikezo bihava ati mugasi nzobikura mu gihugu. Murumviriza? Ndavyiciraho nyene mu nzu. Imana ishivyishira mu nzu, none wumva kwitabisubije muri Nile, yabigumije mu nzu kugira ngo habiki umunuko cibutso kubera bari barasuzuguye cyane abaheburayo kugira bababwira ngo barabanukira. Imana gati ngende bateze umuntu ukore ntimwahora muwumva. Imana mu ijuru tubabari shaka wicenga warasuzuga umukenyezi wawe ngo aranuka, ntavyo murumva? Ngo aranuka n'umwanda, ngo umugore wanje n'umwanda, ngo umugabo wanje ngo je sinzi gukiguma kiburegwa gitembagara, ngo je wunda gitora mu muferege. Hati sa ubwoko bwanje buranuka sawa. Ibikere byose bica bipfira, nukuvuga ko byari mu ipantaro kwa Farawo mu ikanzu y'ubwami byafiriyemo. Mu gitanda musi y'igitanda bipfiramo. Ivyari muri frigo bipfirayo. Ivyari mu bisenge hejuru bipfirayo. Mbariza mugenda ati yimbe bipfiriye mu nzi wawe bigenda gute? Mu ntebe z'ubwami byafiriyeyo. None mwumva igihugu cyose gicika iki? Umunuko. Iyo ni Imana ndiko ngira gute? Ukoko kwa kugira gute? Atankoni ukubiswe kaguhanisha umunuko, kaguhanisha kubura amahoro, ikaguhanisha amazi gashika amazi mirobine ugurura amaraso. Imana ikirondera iki? Kwibutsa umuntu iyo yajava, kwibutsa umuntu uko Imana hano yagukuye. Ariko ushaka iki? Niho rero Imana yacibwira Mose ati vyoke vyaheze, ati vyaheze. Ngo maze rero ngo Farawo bukeye abonye ko wa munuko uri kugenda ugabanuka, wacha sogira gute? Ngo aragagwa. Yo muramaze ko nadusotse nga dusoka twuzuye imwemu, mbwa twashika muri gasanga wa mugabo yagazwe ye, wa mukenyezi yagaye ye, wagayite uje ni wa mukenyezi wanje mbere karatamba haje igisirimba. Yo umugabo gaca buri yaja agaca soka mabuja aranyica. Yo aba mama baca mugazuka kuvugira hejuru w'induru. Umushinga ntaye nati ndakwereka abo ni bande? Pastori na madame. Bugenda ubwira abakozi b'Imana buzuye ivyo bintu, ayo macakubiri yo gutransfera abana babo kubo ntabageneye, ubu ko adasangiye ubwoko, ko adasangiye amadini. Idini izojana mu ijuru, ntibasangiye intara, bikaba mariage kabase adahari, mama adahari, umwana akagira mariage. Uwo ninde none? Uri kurera nde? Uri kurera Farawo. Hagowe abazoba bahari muri nde? Muri kazoza, kuko uwo mwana afise igikomere. Muri ko mubibiki mu bana banyu, ngende wabwiye ko biba imbuto mbi, bakora ubugwafuhe muro. Muri ko mubibiki ba mama, muganiriza abana banyu biki mwijoro, amacakubiri bajya n'abahutu n'abatutsi, bajya n'abatwa rero bajya no muri vivane ntibuzobegere, ujya mukobwa muri Pentecote ntuzunzanire, ujya mukobwa muri Gravity jewe ntuzunzanire, je mu Pentecote ndihanga gejejwe, ntuzotuzanire. Ukabibiba rimwe kabiri gatatu kabiba, uri kubiba Farawo. Musu w'Imana ikirambwira ati rero nzoguha ikimenyetso. Ndavuga Mana je ntavyo nzovuga ivyo. Abakozi b'Imana bubu baramaze kurema amacakubiri muri bo, nka constitution article 1 2 3 4
ntavyo novuga. Imana icinzaniye ikimenyetso c'umwana yagiriye yahure. Ati muga mbere ko ni yahura rero nzobanza uwo nakunze tugire mariage. Papa ntazoba yaje na ntibazoba baje. Muga ngenda kubwire meje ugira mariage. Mbere ko ni yahura nzobanza ndase papa. Ndamwice kandi nabi. Nzomutera grenade zitatu. Kuburyo bazoza kuraba basange nta nishusho y'umuntu afise nta kintu nakimwe afise cyo muhambana. Yo ni kumbe Mana nico gituma ujya muntu wamunzaniye. Nkemwera ati rabumviriza ivyo karakubwira. Uraba hana abana bageze. Uyo nanigwa gute rero kuja muri El Shabab. Wovuga ngo nabazoza bavuye hanze ngo muri Mali no muri Niger. Turiko tubaforoma hano. Gira mugenzi ngo uri kuraforoma abana bawe gute? Uri kubaforoma gute kandi waza ngo ni ibintu vyoroshe wewe? Uzi ngo ni ibintu vya transfer. Jean na Jean Claude, oya. Karine nande, oya si vya transfer. Senga ubwira umwana wati vy'ukuri kadusenga Imana. Imana iguhishurira uwi wawe. Niyamara gutora ati papa uwo niwo nakunze. Uwo niwe karakomara yanje ukagufa ko njewe niwo mbona tuzobana. Hezagira. Utanse wase guhezagira ngenda kubwira. Kazima bamaze kubipanga uko nyene. Abandi mwaravyumvise ngo asiga baha amasabuni mu madushi. Ntavyo murumva? Hego. Ngo akanyira hamavuga ati ngo njane kwa muganga cyo mujana he. Amujana he wibaza. Hirya ntandwi heze. Ngenda babwira umva uko ntantu bigeze kure. Dukorana aramutelefona mu vyara bati nyaruko ntabare ndafuye barantemye. Baragutemye ati nyaruka. Ati zo ni baragutemye ku murango. Saa 3 baragutemye. Aya masaha ku murango. Ati nyaruko bwo ngiremfe ninde gutemye ngo no wa muhungu wanje. Sa asha telefone umuhungu wiwe. Ati papa ko telefonye nibiki. Kwaraborewe ngo nutwabere kwa mu gatondo ngo ngubu yamaze kuborego. Ati tibasha ibintu nibiki confuse. Atefona mwene wabo kumbe bari kumwe nawe. Ati nibi papa nyuko telefonye ngo arapfuye kandi nimwe mwamutemye. Ati yaborewe reka tukungikira ifoto aborewe. Bacha fata ifoto ya papa uri mu kabari bare mu transfer. Acha bandanya akora. Hageze saa 5. Aze umva umukozi. Aterega nyarukuze utabare mu vyara wawe arapfuye abahungu bo baramumaze. Ati jimwe ni confuse acha fata imodoka aragenda kumutabara agiye asanga vyakweye. Saa 3 izuba ryaka abahungu bafashe se baramutemagura haha. Yo arabura kuyifata mu vyara wawe ntibishoboka. Ati noye vyagenze gute ngo papa. Ngo twarababaye mu mutima cyane. Twakuze papa kubita mama. None ubu hagezaho papa kubita mama mu gatondo saa 2 izuba riva. Akamusohora yambaye ubusa. Ntibishoboka. Twavuze ko tuguhamba ahanyene mu rupangu. Kibicibutso yuko n'abazodukomoka ko bose ntihagi umuntu azosubira gukubita umugore. Wore mukuru mutumba ni hari bose bashwadutse mu Kamenge bose nibara ngenda kubwira. Uwo mumama araza ati negire abahungu ndabwa kuvira mama neve banje wa muhungu acaranyegira ati vuga nawe tukwereke. Abantu mwumva bacitse abaki. Sabihevye. None sabihevye. Ni bande bariko barabaforoma. Se ninderera uwo umupastori. Imana bwira mugenzi Imana itubabarire. Imana rero ni wacibwira rero Mose ati ntibirangiriye ahasha. Nibihereye mureba wasuye kugagwa. Farao yasuye kugagwa ati yagazwe. Ati buho yasi ati bana nyango ni basoba duga imisozi bya bikere byose bikure mu gihugu babisohore basuye duga umusozi ngo bisashasha kuduga umusozi bashabazi kubatasha. Yo Imana ishibwa ati murasubira ati ngire rero ndabereka ikimenyetso cy'amaraso. Bwira mugenzi ikimenyetso cy'amaraso. Gisigurike. Gukunda umuntu uko wikunda. Umugabo uza gukunda umugore uko yikunda nkuko Kristo yakunze ishakagira gute akagigura agatanga iki aya maraso rero
ngo azobe icibutso ngo mubaga umwagazi mwese. Barabaga imyagazi, abahebura babaga imyagazi y'intama, ati umuryango wose, hanyuma uzoce mufata ya maraso muyasige ku bishimaryango niyo azobatabara. Bwira mugenzi ngo twatabawe n'amaraso. Haleluya, twatabawe n'amaraso mwene data, twatabawe n'amaraso. Cyari kibutso gitegura ukuza kwa Kristo Yesu. Yari pake niyo twimirije muri iyi minsi. Ntudusubire kujya pake uza ngaho ufata. Je mbona abantu baza gufata umubiri wa Kristo ngaha n'amaraso ya Kristo, baza bari mu defile, agashafata umukate cyangwa agashafata akagakombe ngo afa kunywa n'importe comment. Nimuzosubira amaraso. Ntibavyumva Abisirayeli, amaraso nyaza kudukiza, tego nyaza kubakiza. Mose aragenda arazunguruka ati bose Aroni babikoze, ati bose babikoze baronse umwagazi. N'umukene adafise umwagazi baramuhaye. Ngenda kubwira ari ikintu kibaje Imana muri iyi minsi. Twe twitwa ko dusenga dukijijwe, turajya by'ukuri tukajya inyama kuri Noeli, tukajya inyama kuri Pake, ukibagira yuko sizi inyama zitetse rega, sizi inyama zitetse. Kwari ukugira ngo mukati inyama mubona ajya amaraso, mwibuke ikimenyetso cy'amaraso. Cya kabiri yari acte yerekana urukundo, kwari kubaga izo nyama hanyuma ayo maraso muce muyahaba abanyi babona ayo maraso nabo bibuke Pake kwimana kwe biseri muri Egiputa ikoresheje iki amaraso y'iki y'intama kubakunda Imana. Muga amaraso ateye ubwoba kuri bande kubanyegiputa kubansi babo, yari amaraso y'abana b'imfura. Mwe mwumva ivyo bintu mwaravyibutse, mwaravyibagiye. Hamwe bari mu munezero ko batabawe, amaraso agiye kubatabara, muga hari nabo bari muki mu maraso y'ikiriyo z'abana b'imfura babo, amaraso y'imfura y'abana babo. Mu kirundi bavyita gute? Kuvuna umuheto. Iyo Mana warahibagiye, ako kahise warakibagiye, Pake uyijya gute? Ayo maraso ni Imana yashatse kugira ngo bibuke ko mu rukundo, si urukundo rw'amajambo rwo ku munwa, niko dukunda Imana. Rero niyo ngorane, ntushaka kwisakrifia gutanga amaraso yawe wisonzeshe kubwa Ukraine cyangwa kubwo Burusiya. Ntushaka gutanga amaraso ngo wisonzeshe covid ihunge, kuko ikiri kimara abantu. Erega ibo badafuye aha ku mpande barava ko bararira. None sivyo? None nikibazi kisi cyo cy'amaraso yasesetse. Ariko uricaye ngaha muri Ukraine bariko bara amaraso yasesetse. We nawe uri kutamba ngaha wari umpera iki? Imana irababaye. Imana rero icabwira rero Mose ati vyaheze, atego babazi. N'umukene yaronse no kuri Pake baza mugenza ati kuri Pake uri bukumukene wewe. Mbariza mugenza ati kuri Pake uri bukumukene ukamuha ya marasa karabo kunameze. Hari umukene ati ukuntu amarasasa. Nta musi wabaga inkoko, nta musi wabaga ntabaga. Ntaja kwisongwa gure n'akanyama abone kuntu kana marasa na yaraba. Habwo wabona amaraso agiye akomeretse, agiye kwa muganga. Majambo maka umuntu wese abonye amaraso aboneke ateye ubwoba. Imana iravuga ati sawa, yanse rero ngire nzana ikimenyetso giteye ubwoba. Mwe muzozigamwa kizobicibutso n'abana banyu bazokwama bibuka. Hajya Pake re mutamba mukaryoherwa, uzutamba uvuga ati naratabawe sha. Haleluya. 2020 naratabawe, ndabihamya. N'umuryango wanje waratabawe, Imana yaraturinze. Yo na 2020 turatabagwa kubwa amaraso ya Kristo Yesu. Haleluya. Nta mwagazi je nabazi. Nawe uyu munsi wari ndabizi nta mwagazi wabazogira ngo covid igende. Hari umwagazi baduhaye iki? None ubona isa guti desinfect. Nico tuma tacu yatumariye.
asesa amaraso uwari yarizeye aya bongo yako atari Uhoraho agutabaye ntabwo ari desinfecta agutabaye. Imana ikirababwira rero tigenda rero mugare mushireho amaraso muce mwugara hama marayika niyaza kuhaca niyabona amaraso marayika azobaje kugira iki guhora bansi ngenda babwira hajya covid bavuga ngo iza mu muyaga boza ngo yazanywa nande baraba marayika bari baje guhora wengo nibiki ngo numwanda no kutakaravye vyaheye uruguru bapeyiza ntibakaraba ntiboga ntibikwa n'igihe bariko kogera n'igihe bariko gukaraba nta naho bibuka. Hariko Imana ukuboko kuhoraho kurabarinze uko kuhoraho niho kukurinze mwene data kuba uriho nanje ndiho eka si desinfecta oya si amaraso yazanyama ugumuteka si wa mugabo wawe yambaye inkoho abinkoho baragiye si Farao uzi vyamubayeko. Farao rero aza yumva induru mu gihugu cyose amarira kubera iki marayika yaje yishe imfura zose zo mu gihugu kubera iki kubera inzigo kubera ibibi biri muri we ngenda kubwira iyo nzigo ufise izoguhekura heba gira mugaza ati heba inzigo heba amacakubiri heba ubusambanyi heba ubusuma n'ubwicanyi uguma wica abantu babaza abantu mu mutima uguma babaza abana mu mutima ukabacisha intuntu umukenyezi ukamwicisha intuntu. Imana yaje guhora uwo mupapa narababaye cyane babimbwiye ati bahungu bariko baramutema ku murango ndavuga nti sa ati ndamushikanye kwa muganga barambaza ati vyagenze gute saa 3 umuntu batema ngenda kubwira ikintu uya mupapa yatabari Imana ne yamutabaye yari kuba ari muzima none abahungu 4 n'imipanga 4 ninde yamutabaye si Imana yonyene gira mugenzi ati rero gira amanyama make gira amanyama make mukenyezi gira amanyama make. Farao yikanguye azi ngo chef d'état major habaye iki abantu bose bakorera banse baduteye reko sinzi ko hari indege hari mikogo tiravyukiri chef d'état major ariruka bariruka chef agiye kwa chef d'état major asanga nawe ari kararira kubera nawe yabuze imfura yiwe yo baca kure bati none izindi ngabo ziyatifura hatabwo mwami nta muntu numwe ari ku position bose bari mu kiriyo ahubwo mwami baza mwami kazi wawe wowe ko ari amahoro umwami avundurutse muri cya gitanda agiye kuraba asanga umwami kazi araboroga incoreka zose ko ziraboroga zari zabuze yaramarira gusa kubera iki Imana rero itwibutsa kahise. Imana yamwe gendo wabwiye 2022 ntihagire umuntu adusaba kwibagira kahise ntihagire umuntu adusaba kwibagira na kahise kimitakivi ko mu gatondo ntuzuribagira aho wavuye yakwibagira aho wavuye yakwibagira umugore wawe wibuka amaraso yasheshe ariko arakuvyarira abana mu gihe cyo kuramukwa umukenyezi bari muki umubabaro mwinshi cyane hageze ko avyara sesiki hasesiki asesa amaraso umuganga mushasha nashahoja kuvyaza bambwa ngo rabira kure kubera iki umuntu muzima abonye amaraso menshi asesekaye aca tubwenge kubera iki ni kimenyetso cy'amaraso cyatanguye muri kahise cerekana ishavu ry'Imana cerekana ko atabuzima tamaraso nta buzima tamaraso nta muntu avuga kwisa tamaraso. Ntimu musubire gukengera abakenyezi banyu. Imana arashavuye
irashavura avuga ati ndababaye cyane. Abitwa ko bazi ivyagezwe mwitanguriro gushika mu vyahishuriwe Yohana havugwa amaraso. Ariko uyu munsi muko marasuzugura abakenyezi banyu, basesa amaraso kugira umuntu abeho, kugira umuntu aze kwisabaza guseseka amaraso. Hari n'abaca bahasiga ubuzima, ugasesa amaraso yiwawe akarinda hera gacufa. Imana mu ijuru tubabariye kugira ngo naho nyene Imana ikura umuntu kuyisigira gute sesa amaraso. None sivyo kugira intambara zibaho kwisa abantu bapfa Imana igira gutire kuri nkota. None uyu munsi abize Yesu bangana gute bari kurusha uruhara bifisemo n'uruhe. Ngire mpereza ngo Imana iravuga ati yo ubunyanira ijoro rero Mose sohoka mugende. Farawo nawe ari mukiriyo vyacanganye nawe vyamurenze, chef d'etat major vyamurenze, abaganwa vyabarenze, ingabo zavuye ku iposition zagiye gutabara vyabarenze, nabo mu miryango vyabarenze. Sohoka re mugenda. Imana ishigira gutisha ugatumviriza rigenda ari mu bajya abanyegiputa mu basabi vy'igiciro. Haleluya. Hamaze kumenya uganza, mwamaze kumumenya? Ntimwamaze kumenya uganza? Utanga amategeko ntimwamaze kumumenya? Haleluya. Haba hasigaye kuba ari we wenyene musaba. Cakane uguzo kumenya ko ari wenyene musaba. Ngira mugenzi ngo ni wenyene wo gusaba. Ni wafisi ivyatanga. Abandi bacanganikiwe. Ngo abamaze abaheburayo baca baraza bivira i Gosheni, bacaza ku munyegiputa wo mazi yanza habo. None umuntu yabuze umwana nakima toguha. Umuntu yibabariye avuga ngo iki? Twara byose, twara. Barabasahura byose by'igiciro. Uri kusabande. Umukenyezi byamunaniye mu rugo ariko aja kurondera bahabara. Ariko aja kurondera abagabo bo hanze ngo ubasaba bafisiki. Uhoraho atagutabaye ngo umuntu aguhe yopfa guhaye niri. Yo. Ngira mugenzi ati nubundi Uhoraho atagutabaye nta wundi munyo gutabara. Mwabakobwa mwe kura amaso ku bantu. Abansi babo nibo bashabaha izo nzahabu baca bagenda bidarada bameze gute. Ninka bagenda bashoreye byose by'igiciro barajabuka. Haleluya. Baca bajanukana isezerano ati igihe cyose rero igikurikira icya gatanu ngenda babwira ikintu kidasanzwe. Imana yakuye hige yatembagaje agakengegwe kose. Haleluya. Imana umaze kuyisaba igira gute itembagaza kose. Haleluya. Muri tekaya gacabande icegera cy'umwami Esther umwana w'imfuvya cy'abande umwami. Haleluya. Dawidi agacabiki yari umuki umwungere agacabiki. Haleluya. Ni hajya twasomye ngo guhera iyo munsi ngo Uhoraho bakuye iki atembagaje agakengegwe kose. Abanyegiputa basuzugura baca batangwa kwambara za mpuzu z'abantu, batangwa kwambara amazahabu. Yo. Haleluya. Batangwa kugenda bemye, bagenda mu ndogo baza bagenda buke batambuka bagiye kujabuka. Imana irabibagiza vyose kumwe kwa mukenyezi amaze kubona umwana avutse ngo aca yumva umunezero washibagira umubabaro wiwe ngo kuko umuntu abaye mwisi yongeye kubaho ufise ubugingo. Mwene data Imana igusubijemo inkomezi, Imana igusubijemo ubuzima. Haleluya. Bigendere
tangura ubigendera ko ntiwibagire aho gakenge Imana igiye gukurako kubera iki wayisavye. Amen. Kandi wibutse ko ari yo nyene ishaka gutabara atawundi murashaka gutabara. Farao rero urugendo ruherera hehe? Ega ntivyahereye aho. Mbe muzi ko bizoherera hanatwe niba Imana yatujabukije 2015 sino bivuga vyakera niba yakujabukije 2020 n'uyu mwaka ica gatandatu bagiye batwaye ibigwanisho kugira mugenzi w'ibigwanisho vya ofise nibihe kuko Imana rero yabwiye ati igihugu nzobaha kirimo amata n'ubuki, sivyo? Hariyo abanaki n'abaheti, hariyo n'abakarudaya, sivyo? Hariyo abansi n'abayebusi. Mwitwaza inkota. Ibigwanisho ufise mwene data ni washitse muri kubu nibihe ufise? Uzi ngo vyaraheze. Gira mugenzi ngo ntivyaheze rega. Nubwo Farao vyagenze kurya. Bagiye bafise iki? Ibigwanishwa. Ega ntivyahereye aho nyene ngo bagiye umva Farao agize gute? Abakurikiye. Twararenganye 2020 ariko ariyo ba Farao akigira gute? Bakidukurikira sha. Amabomba ariko aragira gute? Panzuku. Bako arabishuka. Mwijoro zawumva umusonga. Ndabesha. Ejo kumva amakuru mabi. Ibi byose birahagarizwa. Kwa nakarapfuye umuntu. Ikiriyo bigenze gute? Nibigwanishwa. Turabisoma. Abanyefeso. Muramaze kubisoma bijya vyageze sino bisoma mbe ivyigwanishwa sino bisubiramo. Igigwanishwa cya mbere ni iki? Igigwanishwa cya kabiri. Wizere. Wizere iyo Mana yawe ntizoguhemukira. Niba warayizera ne passe suruyizere. Ukuri ni kuve muri wewe, ukuri kuko wamenye Kristo ari we kuri. Ni we kuri. Aya maraso yiwe niyo yokuri. Amaso y'intama vyaraheze. Tuyibuka tugiye kujya bona na Noel. Ariko amaraso mwagazi w'intama ntuyibagire. Ngo Yesu aravuga ngo ageze ku musaraba bamwambitse urugori rwose by'ukuri ariko asesa amaraso. Ngo aravuga bamukubise icumu mu rubavu yamaze guhindana asa nabi. Wacavuga ngo data niki kikumpebesheje? Cari gikimuhebesheje kwari uko Imana yumiwe n'ububi bw'abantu. Ngenda kubwira ikintu utambaye ivyo bigwanishwa bene data umuntu ntiyigeze ahinduka. Gira mugenzi umuntu ntiyigeze ahinduka. Fata neza icyo kigwanishwa cyawe uko kwizera kugumye, uko kuri kugumye, uko kugoroka kugumane. Haleluya. Iryo vuga butumwa rigumane. Haleluya. Ntucike intege, ntucike intege. Bene data baca barajabuka baza wumva Farao ari hehe inyuma niki nimikogote barirukanka ngo bashitse. Ati turaboneye hafi yo abise bacabona imbere iki Yorodani. Uruzi runini ni nk'ubwo uri kurabona uyu munsi wewe. Ega hari Yorodani uri kurabona imbere yawe. Hari abansi bari imbere yawe face à face. Bifuza kukudetruiza tout de suite. Vite. Baranika ngo a détruire directement. Bariko bavuga ngo détruize Kiev. Burya barahanga we kwa détruize naje nkaca mpagarara abasha. Haleluya. Uhagaze gute n'ikigwanisha cyawe? Canke barakudetruiza nawe ukidetruiza. Baraguha amajambo nawe ukakira. Baraguha amajambo mama ukakira. Papa baraguha amajambo nawe ukakira. Oya. Abise bacu bagira gute? Baraborogera Imana barayitakambira. Mose acaratakambira ati turapfuye Mana dutabara. Atufise iki? Tifise inkoni. Mose arafise inkoni. None umunsi ufise iki jambo? Urafise ijambo. Kigwanishwa kindi jambo. Ufise irihe jambo? Ufise irihe jambo? Tera bwoba gusa. Ngo turafuye ngo turafuye nivyo. Ariko Imana yavuze gute ngo babwire bagire gute? Babandanye. Ngo Imana icigira gute? Haleluya. Havuye kwambara ibigwanisho hariho kuramiriza. Amen. Ikindwi uzogira gute? Kubandanya urugendo. Gumaho.
ntutere hagati, komera mwene data, komera muri urwo rugo rw'iwawe, rushingemo imyizi. Haleluya! Komera ku mugabo wawe no ku mugore wawe, bakomere ko sha, bavuge hama nawe uvuga ati navyumvise. Mugabo Yorodani nguru urya mbonye rugize gute, rucitsemo kabiri. Baca he, haleluya, muhaguruke tujabuke. Haleluya! Mose aravuga ati biraheze, birarangiye. Imana ivuze ngo ducaha nyene, nta handi duca. Biramene dati nta handi nyene, naho nyene ubona imbere yawe, nta handi uronderera inzira, naho nyene pasuriraho nyene. Haleluya! Ramirizaho nyene, ntuhari inyishu, ntuhari igiti cyawe by'ukuri, ntuhari ca giti ciza kiriko ivyamwa biryoshe, niho hari ya mata, niho hari bwa buki. Haleluya! Abisi baca bagira gute? Baca bajabukira humutse. Bwira mugenzi ngo turajabukira humutse, turajabutse. Ibibazo turabirenganye, za ngwara ntaco zitubwiye, ivya covid vyagiye, nivyo mu Burusiya na Ukraine bizogenda. Tujabukira humutse mu izina rya Yesu. Mwene data barajabutse. Hakurikira iki? 18 cibutso. Imana imaze kubajabukana Abisirayeli, yongeye bajabukana Yorodani ntitwohaheza. Amen. Ico bavuga ngo batora iki? Amabuye 12 aseruka imiryango ya Isirayeli, kugira ntimuzokwibagire deyade ndabahaye. Ndaguhaye deyade mwene data uri ngaha, kugira ntuzokwibagira Imana yagukunda. Fata amabuye arepresente umuryango wawe. Ni wavyaye abana 3 wa mushinga ntahewe, genda ufata ayo mabuye. Pase uzombarize kuba yafasha amabuye, kandi uzogenda ubirabe. Nanje ndabibabwiye, genda mubibwire imiryango yanyu, genda mubibwire abagenzi banyu, kugira Imana iguma twibuka kandi katwibutsa ko atari dutabara tondi muno dutabara. Niko Imana yategetse kugira ntimuzovyibagire. Fata amabuye y'icibutso. Wa mugabo umunsi washoye guturugo, ya mabuye ukazabona hajya ati yo ndahemutse. Fata amabuye deyade, fata amabuye azokoma kwibutsa kutazohemukira iyo Mana. Komera Imana amashimeje. Aho sozerereye rero, sozereye aha, icagezwe Yesu yadusigiye nuko dukundisha Imana imitima yacu yose. Abise baca bikora, Yosuwa carabikora. Uyu munsi basi Yosuwa twebwe basokuru baragiye, n'abavyeyi bacu baragiye, abataki bafise. Ariko jewe nawe uyu munsi niko tugumye isezerano. Amen. Nkuko Kristo yagumanye isezerano agatanga amaraso ngo vyose birarangiye. Mwene data ubagiye ivyo vyose vyo muri kahise, n'ivya Yesu wavyibagiye. Yuko yakuguza amaraso y'igiciro wavyibagiye, yuko atanze amaraso yiwe wavyibagiye, ko yavuze ijambo rimwe gusa ngo unyizera wese akatura n'akanwa kiwe. Haleluya! None mwene data uzokwizera Yesu kuvyukure mwami wiwe mu bugingo bwiwe, azogira gute? Azokizwa. Aho ushobora kuba uri hano utarakira Yesu ubona umukiza, ushobora kuri ngaho uze hano tugusengere, uri hano urukundo rwaheze wumva vyaraheze, wari waravyibagiye ivyo vyose, uri hano ushobora kuba waragiye wavuye ayo maraso utarucibuka. Turi mu gihe ca Pake, turi mu nzira y'umusaraba. Ntushobora kwibuka inzira y'umusaraba utibutsa amaraso y'abandi ya mbere banje kuva. Utera intambuko uze hano, wari ufise icyakubaje mu mutima, wari ufise ikintu wari waribagiye, ariko Imana yakwibukije uyu munsi. Wari wararengejwe n'akazi, urenzwa n'ubutunzi kumbure n'icubahiro, wuzuye akabongo kumva wosigura ugoheba umuryango. Uri hano uze tugusengera, utera intambuko, uduze ibiganza, uduze ibiganza uti Imana ndatanze imihoho, ndumvise ko ari we utantabaye ntaho ndazontabara. Si mustanteri, si chef de zone, si chef d'état major, si umwami ekasi we, ni wowe Uhoraho. Duze ibiganza, uri hano ngo urukundo ntabwo ugifise, uri hano waracitse intege. Duze ibiganza, duze ibiganza, mureke kwikawusha, reka muriko murikawusha. Duze ibiganza. Iri jambo ryaje si mwenye nyene ryaje kuri jambo, nzorivuga hose
Imana mbwa ati genda urivuge hose uryamamaze. Niko biri bamimbarisha iminwa gusa. Abadugije ibiganza mutera intambuko muzi imbere, mutera intambuko muze hano imbere dusenge. Tera intambuko muze hano imbere dusenge. Urukundo rwari rwaratimvye kuko ukumva nta rukundo ugifise. Bamwe bavuga ngo je numva nari narashishwa, ahubwo ngo ivyisi vyawe vyanandambiye. Nk'uyu mwana Kristo yavuze ati jewe ko mba ndi pararize uku meze uku naco noshobora kwihereza nofuma mpfa kuko abona ubuzima bumunaniye. Imana mu ijuru tubabarire. Urashaka ufise mwene data nawe bimeze uko, urashaka ufise mwene data nawe yihebuye kubw'ingwara, uze hano kugira dufashanye gusenga. Abaganga bashaka ko barakubwiye naka kwihebuza ngo sida nikira, ngo kanseri nikira, ngo hepatite nikira, ngo nibikira, ngo pararizi na AVC nibikira. Wagiye mu makine biranka byaranse. Uhoraho avuze ngo agira gutabara, ngo nta wundi muntu ashaka gutabara atari we, ariko bisaba yuko wewe nyene uvyizera. Bisaba kuvyizera wenyene ugatanga intango nshasha. Mwene data ushaka kubuza umukozi w'Imana amaze imisi akora ivyo, yashizeho itegeko yuko basore bose babwiza kugira mariage n'abakobwa bo mu rusengero, ko babwiza kugira mariage n'abasangiye ubwoko. Ukabuzi urugo umupapa atraumatiza umukenyezi, abana babo bikabaza mu mutima, abana bakagambira kuzokora ikibi kuri basi. Ushobora kububazi ukabinyegeza. Ingo hano uhagararira uwo muryango kugira abo bana ntibazoje muri Gehonomo. Kwijambo riravuga ngo bubahe so na nyoko, ubakundisha umutima wawe wose. Umwana akoze ivyo abagiye ku muvumo, umwana akojeje ukuboko kuri se abagiye ku muvumo, kuko amaraso nababwiye, amaraso ni ikimenyetso kidasanzwe. Amaraso ni yadukijije dukura kw'ivyaha, dukura kurubanza. Ariko ayo maraso nayo hari gabi ikimenyetso cyo guhana. Ushobora kuba nawe uri hano vyaranse kubabarira umuvyeyi wawe. Benshi barambwira ngo je bampaye umugore ku nguvu, ngo narakunze baranse ko tubana ko tudahujije ubwoko. Ati re nanje ujya mugore ndamufise ku ruhande kuko tugenda kubonanira handi, kandi ramaze no kumvyarira abana kuko niwe nakunze. Nabwiye papa tujye n'umugore wawe nta ngorane tuzobana, mugabo jewe nzoguma mfunze ujya mugore wundi. Murumva iyo ngorane? Ushobora nawe kubuza mwene wanyabikora ivyo, ushobozi kubuza mu kibano biriho bihari. Imana irababaye mu mutima muko mutegura abashababu, muko mutegura abihevye, muriko mutegura ba Farao mu mitima n'aba Sauli batigeze gutinya Imana, batigeze no kuyimenya. Ba Farao batigeze kumenya Imana ko twayishize imbere mu Burundi. Ushobora kuri hano duzi ibiganza twese dusenge. Ndavuga amajambo nawe usubiremo. Mwami Yesu, tuje imbere yawe dusavye imbabazi vy'ukuri, twaribagiye vy'ukuri. Niyo turiko turagusaba, turiko turakuririmbira, dusa naho turiko turakina, ariko vy'ukuri turatahuye ico wakoze ku musaraba. Turatahuye nico y'amaraso y'umwagazi w'intama, ico yakoze, ukuntu yatabaye ubwoko bwawe. Turatahuye ubu amaraso ashaka kudukiza koko, ariko hari abandi babonye amaraso, barabonye abansi bacona amaraso, buzura agahinda, baraboroga, bararira kuri kuko kukomanaza imitima, maze urababara ubateza ibihano. Abana bagwa mu mporero b'imfura, si bari bakoze ibyaha, si bari bagararije, yari umwami yari yagararije. Turabibona muri kino gihe mwami Yesu, hari igihe abami bagarariza, ingaruka zikagaruka kuri twebwe, ingaruka zikagaruka ku bana bacu,
ingaruka zikagaruka ku buzukuru bacu bazoza mu bihe vyakazoza. Turasavye tubabarire Yesu, turasavye imbabazi, turasavye imbabazi Kristo, utubabarire. Uri ku musaraba uravuga ngo vyose birarangiye, ngo maze ucuracikana. Data yaravye hirya, data yaguhevye Yesu, kuko ntiyashobora kwibaza ko abana b'abantu ari babi gushika isaha. Iyo saha Yesu wari ucikaniyeko, ngo wari wamaze guhumana mu maso baguhumanije, kubera ikibi kiri imitima y'abantu, kubera abantu bafise inzigo. Barakubise umwami w'abami, yabagiriye neza, yabagaburiye, yabakirije abagwayi, yabakirije ibimuga, arazura n'abari bapfuye mu miryango yabo, baranezerwa. Ariko mwanya muto baribagira. Abaherezi bagiye babona Yesu akora ibitangaza. Yesu barakubonye ukora ibitangaza, barakubonye uravuga ko ari ubushobozi bwo gukoreramo koko, barabibona ivyo vyose. Ariko nicababuje gushengeza kwa Pilato, nicababujije kubaza kukurega, bakavuga kukoreshwa n'abadayimoni. Yesu warababaye, warabaye vy'ukuri, warekanye urukundo dukunda. None turakwinginze mwami Yesu, turakwinginze utubabarire n'abana bacu, utubabarire n'abakozi b'Imana bacu. Vy'ukuri baritwa ko abakozi bawe, kandi bakitwa ko abaherezi, kandi bakitwa abandi ko abavuga butumwa, abandi abasenzi, abandi abaririmbyi, abandi abaprofete, ariko bakabikoresha iminwa gusa, imitima yabo iri kure yawe. Turasavye imbabazi, turakwinginze utubabarire mwami Yesu. Turagusavye wimike ubwami bwawe muri twebwe, wimike urukundo muri twebwe, urukundo rumwe mwami wadukunda koko ukatwigura. Imika urukundo mu bashinga nahe bacu badukunde, imika urukundo mu mama bacu, abakenyezi bacu badukunde, abavyeyi bakunda abana. Turabigusavye Mana, turabigusavye Papa, duha urukundo mu gihugu cacu. Turabigusavye mwami Yesu, indongozi zacu turakwinginze mwami Yesu, zimikemo urwo rukundo, zimikemwo ubwo bwami bwawe, bakwizere umwami n'umukiza. Mwami, baha agaciro ico wakoze ku musaraba, maze uzubaha ubwami bwawe, uzubaha ubuzima budahera. Mwami Yesu, urakoze, urakoze kudufuse mu gitabo cy'urupfu, urakoze kudufuse mu gitabo cy'abibagiye kahise. Mana, vy'ukuri turashoboye kwibutswa kahise. Urakoze kutwanditse mu gitabo cy'ubugingo, ko twafashe ingingo uyu munsi vy'ukuri ko tugiye gukundana, ko tugiye kugukundana wowe ubwawe Kristo, tugiye kwama twibuka ico wakoze ku musaraba. Urakoze mwami Yesu kuduhariye, urakoze kumvise gusenga kwacu. Urakoze mpemu yera, urakoze mpemu yera, muhumanuke mu izina rya Yesu. Imibembe mu buryo bw'impemu, icagwa icarico cose gitembagare kikuveko. Ubu widegemvye uyu mwanya nyene, ubu widegemvye uyu mwanya nyene, ubu widegemvye uyu mwanya nyene. Oh, sante Yesu, sante Yesu. Uragahezagirwa mpemu yera, uragahezagirwa mpemu yera, uragahezagirwa mpemu yera. Asante Yesu, sante Jehova. Oh, sharababababa, shantorabaya, rekareba santaria. We worship you, Lord. I worship you, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you, Lord. Urakoze mpemu yera. Hallelujah.
n'amantangara iyo nkubonye sanga urengeye ko bambi abasengewe mwese musubire mu kibanza mwizeye yuko mwakize. Imana yacu iracakiza. Ukwizera kwawe niko kugukiza, ukwizera kwawe niko kukubohora. n'amantangara iyo nkubonye Yesu sanga urengeye ko bambwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanuva ivyo ukora byose ni vyiza kukubikora mu rukundo. Ivyo uvuga vyose nukuri. Haleluya kukubivuga nisanze mu urakoze kubw'urukundo rwawe Mana utweretse kino gitondo. Wambereye burukiro ubuntu bwawe bumagije. Ndi kumwe nawe, Yesu, ndi kumwe nawe.